mbega ni kubera iki ugwaruka abohwa n'ikiyayura mutwe kikamugumya bikanka ko bivamwo naho yo bishaka bikamugora ni kubera iki abari mu byo twita mu Gifaransa situation de dépendance abari muri addiction ababoshwe yaboshwe rero biramugora kwibohora abakeneye ubufasha kugira ngo bamufate mu mugongo bamwereke inzira zo kubivamwo ubwa mbere we kibanza kumwerekana agira ivyo bita perte de contrôle ntabona ingaruka mbi yavyo we arakinyoye gucyo gusa ikindi naco kimwerekana nugushaka ikiyayura mutwe mu Gifaransa bavyita d'une façon irrésistible kutihanganira kutakironka akabona ndiyihanganye naho bagira ati namwugaranye ukabona yuko yagize tarative guca muri plafond cyangwa imidirisha kugira ngo agende umubiri urumva uramusaba cerveau yiwe kamusaba n'intambara abarimwo donc gushika nato kwihanganira kutaronka ico kiyayura mutwe cyo ni kintu kimugaragaza ikindi kimugaragaza ni kintu cereke twita tolerance aragifata ukabona agenda genze kako narashatse n'ikindi wowe utabizi ugacugira uti mbega maza gutambuka arashika yaje arahwera amaze gushaka kuri tolerance nuko ari muri dépendance yati takinywa ntaco kira cyakwa n'ikindi akakivanga n'ikindi kindi akacitera abari muri phase ya tolerance ikindi kiza kumwerekana izo twita syndrome de sevrage ni mu gihe ahagaritse kugifata agira ibimenyetso byo kugwara akagira fièvre agashuha akavunika ingingo akikotora kabona ko atari we ashavuye atari hari duha tubibona ngaha mu kigo iyo bagishika bwa mbere imisi ya mbere bakagwara kubera batari ko bararonka ivyo bintu bahoramwo ariko ntibimara umwanya munini birahava bigahera ivyo zari bimenyetso vyerekana umuntu yamaze kuja muri dépendance ko turabavyeyi ko turabarongozi tube tubizi tujya mwana ageze kuri urugwego ari muri dépendance akereye ubufasha mbega intambwe bigenda gute uza byevoliwa gute biyangara bivuye ku ntambwe yihe ubwa mbere umwana agenda akagifata ari karasuma urusaku cyangwa karapima ngena kimeze twita experimentation mubona ngaha kubera byeretswe n'agakuku n'abandi bari kumwe abo bigara cyangwa abagenzi bo muri quartier rimwe nababwira ngo tushegare juwe yumvirije agasanga kararyoshe ngo nyongera canke eje agasubira gusaba kandi hari n'abandi baza kubifata agira ati no munsi nagiye mu munsi mukuru ndumva no gafata karamfashije canke maze iminsi ndi mu bibazo ndiko turi mu bibazo byo kwishura ama examen none numva no gafata nkaruhurira umutwe canke numva akagafata à titre récréatif menga kuruhuka hari ababifata gutyo biba bikigendeka hari aho rero ashika kuri degré phase ya usage à risque ni hamwe rero cyangwa kwerekana bya bimenyetso meje kubabwira hari ya ruguru bya bimenyetso by'uko atihanganira kutaronka bya bimenyetso byerekana ko atakironse amera nk'ugwaye agasinzikara agashuha cyangwa gute aho rero ngaha bari bazugira izaje ya risque agahava rero akashika muri dépendance hamwe habe bibazo bindi ingaruka mbi niziye nkuko mubibona ni ingwara nabaye ibiharuro vy'ingwara bafise haba mugera wa sida n'ingwara z'ibitigu ya syphilis ingwara zisha mu biba vyirondoka hanyuma harabagira ingwara z'umutima cyangwa ingwara ziciye ingwara zo guhumeka hari naho amagira amakanseri hama nabo bagashika ku rwego bakaba kitamana
hari n'abandi bafatwa wenyine akikumira, hari n'abandi baca bagira muri criminalité agatimba kikamurindisha yakifashe misiyo yose umuhaye akayikora. Hari n'abandi bahunga imiryango, hari naho bishikana imiryango haragiye birukana, n'abandi rero bagira amagara make yo mu mutwe bikayangara. Ivyo vyose umubonye umwana ameze gutyo si ruhebwa, so kuvuga ngo turahevye umwana azovayo, birahera. Twe turafise ubuhamya ko bihera, baraza kuvyivugira ivyo sindabibavugira, mugabo birahera. Urya yitwa ruhebwa agasubira kuba umuntu muzima, agasubira ku ishuri, agasubira ku kazi, ubundi agasubira mu muryango, agasubira kuba umunyamwete, birahinduka, birahera. Si ibintu biri irreversible, baraza kuvyivugira byo ndabibavugira. Twavuze ko amadroge arimo ayari licite yemewe n'amategeko, ni tutuyoga tunywa, niryo tabi, ariko byose bifite ingaruka mbi, sindabirandira ko murabizi kandi birafisha ahantu hose. Ngaha tubafashe iki? Iyo tubakiriye tubanza kubatahura, tubanza kumenya histoire yiwe do consommation, tubanza kumenya kahise byatanguye gute, byavuye kuki, ku munsi anywa kangahe, ibihe akura uburyohe, aho babukura muca muhabona mu buso. Urumva tumaze kumenya baratubwira ibyo babayemo, twebwe turabumviriza, nta rubanza tubacira. Ntari rubanza tubacira, turabatahura. Mu kubatahura wishira mu kibanza ciwe, mbega yoba ari umwana wanje, mbega yoba ari murumuna wanje, yoba ari umubanyi, yoba ari noneho ni bene wacu, parce que n'abana b'igihugu, n'ugwaruka rw'igihugu cacu ciza. Rero twishira mu kibanza cabo, tukamutahura, hanyuma mu nyuma tukamubufasha, tukamwereka inzira zo kubivamwo, tukavyumvikana ko nawe nta mategeko tumuha, mugabo tugira intambwe zose turi kumwe nawe kugira ngo tumufashe kubivamwo. Kandi umwe wese kenshi aba yisangije ingena akurikiranwa. Hari uwuza ngaha amezi nk'abiri atatu ari akibijamo, abavyeyi bakagira amahirwe yo kubimenya, nandi abavyeyi babimenya vyarayangaye, baramwirukanye ku ishuri canke azana amazero yadubuye yagize gute, bakabimenya vyarayangaye. Ngo rero nditumufasha cyo kimwe n'ubimazemo imyaka 10 canke irenga, tumukurikirana tubijanye na son histoire. Hari uwuza akiri kuri cannabis, hari uwuza abivanga agira cocktail, hari uwuza ageze kuri injection yitera. Urumva umwe wese afite ico yisangije, tukamukurikirana tumutahura, tukamwereka inzira zituma bivamwo, hanyuma tukabikorana nawe n'umuryango wiwe. Abafise abavyeyi tubifashanya n'abavyeyi, abafise abaserukira abavyeyi tukafashanya n'abaserukira abavyeyi. Sigikogwa cikigo gusa, ni kujya tuvyita mu bindi bisata ni nyabutatu. Ni kigo, ni uwo mwana, ni n'umuryango wiwe. Tutagiriye hamwe turi batatu ntibikunda, turahava tugasanga byasubiye inyuma. Tumaze kumufasha gutyo rero turahita tukumvikana ikiringa marangaha, twagenda turamusuzuma nyene bimeze, turi kumwe n'umuvyeyi, tubonye hageze rero yuko ataha, tugahamagara umuvyeyi tugategurira hamwe ico azokora, byo bita reinsertion sociale. Tukumvikana n'umuvyeyi n'umwana uri ku ishuri iracakunda, aje mu ishuri y'imyuga izo zoshobora, asubire ku kazi
agira iki niki aje mu mahanga agire tubije inama n'umuryango wiwe. Ivyo rero biradufasha ngena biza kugenda mu nyuma. Amaze gutaha ntituba duhejeje, tuguma dukorana n'abavyeyi biwe ivyo twita suivi post accompagnement. Umuvyeyi akatubwira bimeze gutya, bikenewe ko tuja kumufasha, ikipe abo dukorana bakagenda kufasha bakamusangira ari cyangwa ku telefone cyangwa kamuzana ngaha. Abo rero bavuye ngaha benshi baratubera intore bakaba noza ambassadeur mu quartier babamwe bagafasha abandi tukabifatikanya. Ariko vyose ndivyerade byo nitwobabesha ko hari abagira rechute, hari abagwa abaguye aho tubakurikirana kugira ngo dusiveye une éventuelle rechute. Mu gihe hogira asubiye inyuma tumufashe hakiri kare, kandi aho umuvyeyi cyangwa umuryango we baba bariko baduha inkuru bati bimeze gutya bigenda neza, twaza bimeze neza. Iyo bicumbagiye tukaba twatabaye hakiri kare. Ivyo rero byinshi baza kuvyivugira. Twebwe rero ntarandiriye kuko murafise imbere yanyu ibindi murafise birafishije ngaha. Ntarandiriye akamo ikigo cotera ubwa mbere ho twihereye ko mushigikire bino bigo, mubishigikire, mubivugire harimo abashika kure, mubivugire bishigikigwe. Nko ngaha ntituvuga ngo tubaraje ngaha ngo tubumvirize gusa, umufasha inzira yo bivamwo gusa, ivyo ntibikwiye. Ngaha turabigisha imyuga, tukabigisha umwuga niyava ngaha zo ashika akora. Hajya turakorera amasabuni, abatakora umwanya tuza kuhabereka. Hajya turakorera umukate, turoro udutungwa duto maze kutubona hariya inkwavu. Ivyo nivyo dushoboye. Ariko nimwatuvugira tukaronga ibindi bikorwa dukora kugira bagume bari occuper ko bafise inguvu ngaba, bafise inguvu bareke kwicara ntabaronga umwanya numwe wo kwicara. Byo bavyiza. Ivyo nibikorwa twita autonomisation, donc kubafasha bariga no gushona. Hari ikindi kigo c'abakobwa kiri hari yepfo, abo bariga gushona kandi birabagirira akamaro. Turanabafasha ivyo bita encadrement spirituel, kubungabunga imitima yabo. Bibaza ngo barahebwe, bibaza ngo Imana yabahevye, turabereka yuko aho Imana yo yabazigamye kuko hariho benshi bihitana bagapfa. Kandi turabagira na encadrement sportif, aragatereka basket ngaho, akabiyare hajya, biraza birasaza tukanagura. Ariko nivyo byose ngo bidushigikiramwo, mwumviza aho bafise imipira yo gukina bakabanduzanira tukabafasha kubankadra. Ikindi naco twobasaba nuko baronka imiti. Harabaza bafise ingwara chronique, ingwara zidakira, harabaza bafise ingwara zo mu mutwe. Abo bose barakeneye ko boronka iyo miti kuko imiryango yabo hari imiryango itishoboye bibagora. Hanyuma ikindi twosaba nuko ngira ngo ababishoboye mwashaka kutuvugira turonka abakozi badufasha, kuko abakozi bari ngaha hariho equipe y'aba psychologue bari ngaha imbere yanyu, barimo n'aba assistants sociaux, harimo rero n'abafasha kwa muganga, harimo n'umupsychiatre aza gufasha abafise ingorane yo mu mutwe. Abo bantu bose rero nabo bari ngaha barasanzara ugasanga ari muri iki na kiriya. Mugabo twifuza ko twoba equipe nini kuko abantu bakeneye ibikorwa vyinshi. Kira noneho twe ntidugarukira ngaha ngo turindire abazodusanga mu kigo. Turafasha n'abari hanze, ukuja kubatanga inyigisho kugira tufashe muri prevention, gukinga. Ntituzoyindire ko bose boza ngaha ko ndibohakwirwa, kandi bose ndibobishobora ko biragoye. Turafasha rero tubagira intererano no gukinga mu kubasanga iyo bari,
dukoranye nabo twasohoye abo twisaba ambassadeur mu quartier yabo kugira ngo dukinge cyane cyane mu gwaruka numva ntorandira ndorangiza nsubira gukenguruka cyane kenguruke mwego batumire mwese mwamwigoye mugashika ngaha nabo byagoye babitubariye nkenguruke nabo dukorana kuko batanga ingufu nyinshi nkenguruke n'urugwaruka ruri muri twebwe baba bigeme baba bangungu bose baradufasha kugira tubafashe ega ruwanka kumufasha akakugora kugira umufashe baradufasha baratwumviriza baratwubaha tuberetse ibikorwa dukora barabigamburukira bakabikorana ubugwaneza nabo nyine tutakubashimira